ifise service zihuta nta busuma bukabije burimo paraporo yandi mashirahamwe kuko EcoCash n'abantu bibiramo cyane ayandi mashirahamwe nico kintu cyambere dushimira EcoCash wihenze kuko murazi nta muntu atihenda ugayahundi mu yego uga telefona amahera abayagusubiza byoroshe nta ngorane ngo banzugende mu gipolisi hariya amatoza abonyene barayikorera barikorera operation bakavugana n'ahantu ayo mahera yagiye n'ukuntu mama yahanye bonyene bakagira bakagusubiza amahera bitagoranye ariko yani mashirahamwe barashobora kubwira ngo banzugende mu gipolisi hariya ugasanga bibaye ibintu birebire nico ciza cya EcoCash rero ubonye twomyesha abantu muri iyo minsi yarigeze ko hungabana gatoya amwe baje tudashobora kwakira abakiriya kubera tutaronkana dukora amakashi natwe byaratugora warashobora kurotira ariko nawe ugiye kuhiga amakashi ukabura ahantu yakura ariko ubu unye byasubiye ku murongo kabisa urashobora kurotira nawe keneye ko amakashi ukagena mu mabanki atandukanye bakaguha amakashi ukaza ngakubiro bakaguha amakashi ubu nta ngorane nyinshi duhura nazo ibiciro biri hasi cyane kandi naho ribiri n'akabonus kazakiyongera ku mwaje akabika kuntu akabikura ku biciro bitoyi Siren Vibes TV ndabahaye ikaze yambu cyane nizere ko meze neza nizere ko mugoye neza karibu kandi kindi kiganja Siren Vibes nizere ko uri umwe mu bakunzi bacu bamaze kugira subscribe kugira ushobore kuronka inkuru zose tubaha kubera ko utaragira subscribe hari inkuru zigucika nk'ubu hari abantu nk'igana cy'umunsi kigaragara bacaye kubera ko batagize subscribe kandi ari information bari bakeneye kumenya kuri uno munsi nitwozira koze kwa bakunzi bashasha batatumenyereye nkaba ndi umwe mu bantu bakubigana kuri na television en ligne yitwa Siren Vibes uyu munsi nkaba navuye muri studio nubwo muranda ahantu heza kandi navuye muri studio ndagendera rimwe mu mashirahamwe akomeye ngaha mu Burundi rimwe mu mashirahamwe presque abarundi bose bazi batwara abarundi bose bataziye kunuti nibandi bon barazikana amajambere sino abarundi barondera amakuru hafi na hafi murazi shirahamwe yitwa Econet ko rimaze imyaka myinshi cyane kuranga mu Burundi twese turarikoresha umunsi atuma telefone natwa niba atakusha umuhora wa Econet uyu munsi twaje tuganire kuri EcoCash again nje ngo tuganire kuri EcoCash ndayibutsa ko kugira ngo ushobore kwinjira muri EcoCash ufite Econet ni étoile 444 dièse ushobora kusanga baravyibagiye akanyenyeri kane akadirisha asikanze kirundi reka nakira tumire banje uyu munsi dukumwe umwe mu baserukiye igasasa cha EcoCash nkabandi kumwe n'aba agents sur terrain ba EcoCash babandi muhura mu barabara bambaye amajire mukarotira amafaranga mukaronkira abagenzi banyu amafaranga canke mukabika amafaranga ariko reka manze mpere ku serukiye EcoCash abanzi abaramutse abibwire hanyuma mbone kwakira bamwe barabahara tworohereza ubuzima karibu cyane murakoze cyane turaburamukije abakunzi bose ba Siren Vibes tubabwira duti EcoCash turabakunda cyane nkaba nitwa Haisa Nadejwima umukozi wa EcoCash murakoze karibu cyane Haisa reka mpere ku bakenyezi sivyo uravyemeye ku bakenyezi uri mu agence yo kutana ba EcoCash nshaka nabo baramutse abibwira murakoze nitwa Nakatimana Micheline nkabandi mu aja wa EcoCash ego Micheline karibu cyane reka yitwakire umushinga ntaye umwe muri twege umushinga ntaye umwe wenyene tumuhereze ko yihangana amakuru yawe turashima tumeze neza nawe twibwire ku mazina nitwashimye Imana Bosco abandi mu aja wa EcoCash ego bashampere kubaje numva shaka kubabaza imyaka bamaze gukora EcoCash Micheline bazi imyaka gukora EcoCash haraheze nk'imyaka à peu près 5 ans imyaka 5 nta kindi kintu wige ducishamo hagati ngo ukore muri biro ngo ukore akazi wari EcoCash mu myaka 5 EcoCash niyo keshi n'amahoro ubu tubwira gatoya gatemanyaje kawe inkuru yawe na EcoCash histoire d'amour kuko zikintu imyaka 5 kamwe mwahuje mwakundanye EcoCash ni nziza ugitangura byari bimeze gute tangura byari byiza kandi bari benshi muri EcoCash abantu banyu bari benshi bararotira baragira depot bakarungikira abagenzi babo ego mugano tubwiye en profondeur
kuko urumva n'akazi kagushobora kuba kakugurira impuzu kakugaburira ndazi tubwire gatoya watangiye kuyikora ryari ukitanga kuyikora ubuzima bwawe bwarimeze gute twe bwarahindutse ubuzima bwawe bivanye na Eco Cash ego Eco Cash nkitangura kuyikora twaragira ama road show tukaja kuri tele aho nayo ingeheza Humanity tukaja kuri tele tukakira abakiriya ariko twajana ni radio nyene tukaja kuri tele bakavuza umuziki abantu cyane mu masoko bakavuza umuziki abantu bakaza kuraba twakaca abaja baje mu bakiriya bakababwira amateka ya Eco Cash bakayavuga hama twegene tubahaye n'agakati simye ka Eco Cash tubugururire na Eco Cash muze murabikamwo mongera murungikira abakiriya ku buryo urose amafaranga wakoze wagiye nko ku murimo bakaguhemba ukaca babika muri Eco Cash ukazurabika hama hageze nk'akabazo ushaka kwikenura ukabikura kubaje ba Eco Cash hanini yaramfashije Eco Cash cyane nari ngeza Humanity dayinjiramo nyene iramfasha umugenzi yarikurangiye ego n'umugenzi yayindangiye ambwiye ati ngo tugende turakora kuri tele turabe ko tworonka yisabune hamuca ubona kiraciyemo reka twumve umushinga ntahera w'umugenzi wacu ngana atubwire ingene vyagenze nawe wagiye muri Cash uhejeje Marite canke ego cyane gose ni ukuvuga Eco Cash igenda yikoreye imyaka itari mike ishika nko ku 8 cyane imbere irenga gato nayijyanwemo n'undi mugenzi wanje yari yayitanguye imbere yanje aransigurira ibya Eco Cash ndabyumva ndabitahura ariko urazi mu minsi ya mbere umuntu ntashobora kuba azise sokiri y'akazi ariko yaransiguriye aranyereka ukuntu bayikora nsanga kabisa umukoranye ni sawa nta ngorane uko mumbona tumeze uko nta kandi kazi kadutunze ni Eco Cash yonyine utwara abantu bashaka kwibaza ngo amafaranga ni make ngo commission ngo nuduhera duke gato ya mutu hari abantu bashaka gukora iraba n'umunsi baje mu mugabe bicaye mihira tugatira ashaka gukora Eco Cash mani yakera bahora batubwira ngo isorosoro igwira iyigiye abamajana 2 mugabe abantu ari abantu 10 acaba bakaba 200 akaba 4000 usanga umuntu yirirwa arakorera mu biro atacha gusumbije yego asanga mubayeho kumwe akimva none ujyatunzwe na Eco Cash cyari ari ibindi yapari yo bakora ariko ni Eco Cash Eco Cash rero ni sawa Eco Cash iciza cyayo ifise service zihuta nta busuma bukabije burimo paraporo yandi mashirahamwe kuko Eco Cash n'abantu bibiramo cyane ayandi mashirahamwe nico kintu cyambere dushimira Eco Cash Eco Cash wihenze kuko murazi nta muntu atihenda yahundi muntu yego telefona amahera bayagusubiza byoroshe nta ngorane ngo banzugende mu gipolisi hariya amatoza bonyene barayikorera babanje gusubiza barikorera operation bakavugana n'ahantu ayo mahera yagiye n'ukuntu mama yahanye bonyene bakagusubiza amahera bitagoranye ariko yani mashirahamwe barashobora kubwira ngo banzugende mu gipolisi hariya ugasanga bibaye ibintu birebire nico ciza cya Eco Cash Eco Cash rero ubonye twomyesha abantu muri iyo minsi yarigeze ko hungabana gatoya hamwe abaja tudashobora kwakira abakiriya kubera tutaronkana dukora amakashi natwe byaratugora warashobora kurotira ariko nawe ugiye kuhiga amakashi ukabura ahantu yakura ariko ubu unye byasubiye ku murongo kabisa urashobora kurotira nawe keneye ko amakashi ukagana mu mabanki atandukanye bakaguha amakashi ukaza ngakubiro bakaguha amakashi ubu nta ngorane nyinshi duhura nazo kiretse yuko bokemura ikibazo cya rezo neza ibisigaye ni sawa nico kibazo gisigaye cyonye aza kutubwira ntaco ari ngaha muko mubivugira imbere yiwe abantu bose ndazi ko bakitinya kusura muri Eco Cash kora ko bavuga ati kwa kuntu ngene mwagize ikibazo cyo kurotera amafaranga bikaboneka byorusha mukobora n'abakiriya baza kubika no kubikura ubu bimeze gute kugira ngo ndazi muhimiriza abandi baje benshi kuza muri Eco Cash icyo twosaba abandi baje bosubira ku murimo bagakorerana na Eco Cash neza kuko ubu bimeze neza cyane nta mahera abahorotira ugende guhiga amakashi ngo yabure niyo minsi gituma byari byahungabanye abaje bamwe bakabiheba ariko ukuntu warotira nawe ukeneye amakashi
ukagenda kuyahiga ukayabura niho rero abaje bamwe baciye bacika intege baca barabiheba ariko rero ntangira nta makuru bafise ubu rero bamenye amakuru ngo niki ngo namakuru neza yuko baza bakayaduha tangorane n'abakiriya nyene basubiye kuyiyumvamwo amadepo amarotre ubu tubikora kuri kwamye kandi ibiciro biri hasi cyane paraporo yandi mashirahamwe nkuko kubaja nkamwe bwe mukora sur terrain nuko muronka comment dire ama agence menshi mukorera ukorera ngaha no urumva shavuga ati nkorera anya ndamara yaronka mugabo mbabaje muri cash naho hana ya adresse yiyongera kuri ya adresse yin amera gasura kuba menshi kandi nk'abari babihebye ndazi baraza ku kare muri cash bashaka baza bagaruka banyarutse reka tubaze usoroke nawe ku cash ngaha anye ariko arabumva d'abord uri kurawumva mu mutima no mutwara ko aracamwe ibiki ego ibyo bavuze nukuri icyo twohimiriza abakiriya cyane kutugirira icyizere turabizi yuko byaraciyemo haraba akabazo gatoyi ariko nkuko mwabibonye ku mbuga zacu itangazo ryarasohotse rivuye muri OBR yuko ikibazo cyariho kijya gihe cyaratorewe inyishu rero abakiriya bacu ni ukubahumuriza tukababwira ati garuka kuri Eco Cash n'umuhora mwiza cyane Eco Cash n'umuhora wa mbere watanguye kandi wizewe cyane turafasha abakiriya iyo bagize ikibazo turafasha ababaja bacu tukababa hafi uko dushoboye kose bisigura yuko abakiriya aho bari hose bumve yuko turi ku kivi tubahimiriza kubandanya bakoresha Eco Cash harimo umwe yavuze ati igisigaye ni kimwe gusa ikibazo cyaheze turabizi yuko rimwe bihora bihungabana ariko nkatwe nk'abakozi ba Eco Cash turiko turagerageza uko dushoboye kugira ngo icyo kibazo gitorerwe inyishu ni imwe mu maproje turiko turakora kandi tubifise ku mutima nzi neza yuko mu minsi itari myinshi gose ibibazo bizotorerwa inyishu ubu bavuze ko ubu vyoroshe mugani baza ko kuvuga ko vyoroshe guse tubitahora gose bivuze ubikoramo ubu vyoroshe mu buhe buryo exactement twavuga yuko vyoroshe kuko nkuko yari yabivuze byarahungabanye gato abaja barareka gukoresha Eco Cash n'abakiriya baraja gatoya ku ruhande n'abakiriya barareka gukoresha Eco Cash ariko ahanini ikibazo nticyava ku bakiriya cyane cyava ku baja kubera icyo kibazo cyari gihari ariko ubu cyaratorewe inyishu kimaze gutorerwa inyishu nicyo gituma twagiye kuri terrain turigisha abaja turabasaba yuko umwaja yokwakira umukiriya uko amwituye kamugirira depo kamugirira retrait kuko ico kibazo cy'amakashi cyaramaze gutorerwa inyishu niyo mpamvu n'aba bahari badushingira intahe yuko ubu byose bimeze neza ari gusa kurindira abakiriya yuko nabo bumva yuko Eco Cash duhari kandi dushobora kubafasha ikibazo cyose cyacu abakiriya baza ko baravyumva kuko sinibaza ko imbere uko bihungabana sanzwe kandi umuntu atakoresha Eco Cash bake kora kugeza n'amabanki hari ukuntu wasanga ari bihuye ushobora gufata amafaranga ukayashaka kuri Eco Cash ukayotira ahantu hose donc nibaza ko abakiriya bariko baravyumva kandi ntaguciriyemo nuko no kuva ico gihe hari abantu kuva ico gihe babandanije bakoresha Eco Cash tukabashimira cyane kandi n'amabanki menshi turakorana hariho n'abantu atigera afata umwanya ngo agende gutorana ku mabanki arunguka amahera canke akabikura akoresheje Eco Cash kuko n'uburyo bunyaruka cyane hariho igihe umuntu yifuza gukoresha Eco Cash mugabaka canke iyindi mihora sinzi ugasanga biramugoye kugira ngo aronke code est-ce que Eco Cash umwe biroroshe umuntu wese ashaka kuronka code vyoroshe nta bisabwa birebire par exemple nko usanga nk'abantu usanga bafise arabadandaza bifuza ko abantu bashaka kurira kuri Eco Cash est-ce que biroroshe gose ko umuntu ashobora kuronka code marchand canke code agent muri Eco Cash biroroshe cyane kuko ubunye mu bikorwa turimo turagendera cyane abaje tukababwira yuko bashobora kuronka agent byoroshe abatari ko hariho abaje badakoresha Eco Cash rero turagenda tukabigisha tukababwira duti murashaka gukoresha Eco Cash kandi nabamenyesha yuko umunsi umwe gusa ibyaja biba bitorewe inyishu bisigura yuko umuaja arose aduhaye ibikenewe kuvuga kimuranga nimero ya connect mwanditseko n'ikitansi yariye muri commune
asanzwe akoreramo turaheza tukaza ku biro tukabikora umunsi umwe gusa ababironse ku bashaka nabo kurihisha bakoresheje EcoCash navyo biranyaruka umunsi umwe gusa biba bikwiye Bano b'Imana tuje muri EcoCash tuje muri EcoCash kuko urumva hari igihe haje ndafise business nkuru ugasanga ucirinda guca ku mu agent wundi ya kiraciyemo cyo kiraciyemo sinzi nka mwebwe aba agent nibatumwe mwaseruka abandi baje benshi bariko ndaza bako barabaraba aba EcoCash canke bamukora akazi kamwe bashaka kugira mu bavugire muvuge ati mbe mwifuza kugira ngo akazi kane gashobora koroha n'abandi bashaka kuba bari mu ntara gace canke barahandi batarashobora kuja muri EcoCash bumve ko ibibazo bafite nazi ko mu bisangiye bumve ko mwabishikirije bumve ko bizotorerwa n'inyinshi kugira ngo n'abataraza bashobore kuza sinzi ko mishano hari ibibazo uretse rezo eske nta ibindi bintu mwiteze ko ashobora gukemura kugira ngo muroherwe n'akazi nibihe ikibazo EcoCash yari kwiye gukemura nuko yo gwiza ama publicité kugira umukiriya umwe wese ahari amenye yuko EcoCash yasubiye gukora aguma yumva nkuko basubiye kuyumva nkuko basubiye bayiyumvemo nkuko bayiyumvamo kera bayikoresha igire muvuma nk'iyo yari ifise kera kuko mu bisanzwe vraiment nta muntu numwe atarafise EcoCash kandi EcoCash ifise n'uburyo bwiza urumva naho karatisimu utakiri kurayikoresha utari hafi mu gihugu amahera yawe yasangamo atangorane yabaye nico gituma rero tuyimvamo n'abakiriya benshi atari bibidoga gusa yuko babura aho barotira ubundi nta kindi kintu bidogera EcoCash nta kindi kintu benshi bidogera EcoCash atari kunyene bavuga ati nabuze aho ndotira na nyene hajya ukeneye amahera ukayabura urumva ntureka kwidoga Michel nawe nawe nk'ubu ni nk'icyo nyene mwagwiza publicité ku buryo n'umuntu afise amafaranga mu mufuka avuga ati je ndafise Econet ego eka ndayabike nimushemo EcoCash ndayabike ku buryo ashitse imbere atatsitaraka urabona amafaranga yasize mu mufuko urahurana n'ikintu ukaje usanga urayikoze ariko ari muri EcoCash hari yavuga ati reko nayabitse ajyanye nagome hariya ego murakoze ngira ama flashback niyutse ama publicity mwaramukora kera EcoCash mu mabarabara nibuka n'abantu bagire baba bameze umuntu ariko araronka ibifaranga byinshi basavye ko publicity banyinshi eske muravyemeye turavyemeye kuko urabona twatanguye abanywanyi bariko baraturaba ba Silent Vibes turabifuza yuko muza gukoresha EcoCash hanyuma natwe turiko turakora uko dushoboye kose nk'icyo yavuze ama publicité turakorana n'ama media atandukanye amaradiyo ibinyamakuru bitandukanye abanywanyi bacu barashobora kubibona hariho hose kandi baciye no kuri site zacu za EcoCash barabona ivyo dukora ku munsi ikindi naco twababwira nuko turafise abakozi dukorana biteguye kubakira umwanya wose ugahamagara ku majana 444 barakwitaba umwanya wose bakagutunganiza ku kibazo ico cyose hariho abantu bashobora kuba bari bamaze igihe badakoresha EcoCash bakiyumvira ati peut-être ngira EcoCash yanje barayugaye eske haragera igihe bakuyugara canke arashaka kwinjira nyine kuri kwanya nka kera igakora igishobora gushika nuko umuntu ashobora kumara igihe kinini atayikoresha ariko akibagira akabanga code pin nico gituma haba hariho centre d'appel yacu 444 kugira ngo bashobore kumufasha nayo bundiho 20 kugara EcoCash y'umunwanyi iguma yogoro n'amahera yarariko azosanga kiriko nabwo yozaza akagaruka ayasanga nivyo kandi sheko Econet carte sim ntibayugara naho umuntu agenda kamara 10 ans sanga carte sim igiki isanga bireze neza kandi mu gihe naho byoshika ugasanga yamutakaranye hakaba harimo EcoCash biroroshe cyane uraza ku biro ibyo ari byo byose bikwegereye kuyugura cyane iminota 2 wahejeje kuyugura kandi ashobora kubashingira intare namahera ya 5000 yara 5000 ugaza ngaha ku biro bya Econet ugacubaha karanga muntu yawe na nimero ya telefone yawe nimbukiyibuka ushaka kuvuga n'amazina wibagiye nimero ushaka kuvuga amazina yawe kubera ubuhari ufite na karanga muntu bakaraba yuko ari wowe bagaheza bakaguha carte sim shasha kuri ya nimero nyene n'amahera yawe kuri EcoCash akaba ari kwa kundi nyene
ari mu gihugu cyose yacu. Ngaruke muri Econet abantu mwari mwaragiye publicité tangazo abantu mwari mwasize ku ruhande Econet sha Jenny bazavuma ko it's wise kwigarukana kwisubirana kubera ko numuhora mwiza kandi nkuko babivuze amahera abitse ahantu kure aroroshe kubika aroroshe kuziganya niba ushaka no kuziganya kurunga ikintu cyo n'abagenzi bashaka gukora ikintu shikoresha Eco Cash c'est mieux kuba bitugiye kwiyagarutse ko hari abantu batazi kwiyagarutse nukuri afite c'est ça urumva le fait que haba ibihuhusi abantu kince mahera kiba kiri sensible kince mahera kiba bavuga ati ahantu hari kano kantu c'est ku mafaranga ntashirayo aza kubagiye twumva ahantu bavuga ngo narabitse mahera ngo anye ngo bace barahomba guca biruga ngo haranje ngo ndayahomba umva bafise ubwo mugabo bare babwiye ko nimba hari amahera yari ariko kuri carte SIM yawe uzusanga kiriko nimba ushaka gushira kubika ko urabika ko ntazo jabo nanje yanje ku verifya anangira verifya ko amafaranga yanje ko hari gihe uzanga umuntu ashaka kamera akaca yibagira nka 20000 40000 arafise akinca ashaka kumarira ego genda musore mutere amakarte SIM yanyu muyakoreshe Econet ikirakora ukuri kwamye Eco Cash ikirakora ukuri kwamye mushaka kurotira ubunye semye ko abaje benshi bagarutse kandi muri Eco Cash benshi bagarutse ntuzosura kubura ahantu bikora amafaranga yawe aho urenda kugira ikintu kimwe uyo n'umuntu dafise Eco Cash uzumubwira ati nane wori mu maki nje mu telefona kuri carte garanti card ugenda ndahuye n'umuntu dafise Eco Cash ari ngaha anye ngo mumurabe mu musire mu Eco Cash kugira ngo maybe ufashe n'abandi bantu bari muri entourage kuronka umu agent afise Eco Cash bashoye koroherwa kuronka amafaranga sinzi ko ari ikintu mufite mukongerako icyo twongerako nuko Eco Cash cyambere uretse yuko ari umuhora wizewe Eco Cash ibiciro biri hasi cyane umuntu cyambere arashobora kubika muri Eco Cash akabikura byoroshe ikindi naco aguza amayinite arashobora kugura amayinite ari muri Eco Cash ndabizi mu gihe rero aguza amayinite araronka bonus ibyo byose n'ibintu abakiriya bategereza ibyo bya kera ni bya kera ko bonus waguza amayinite kuri Eco Cash turabandanya tuzana bishasha ariko n'ibyamyeho ariko turafise ukungene abakiriya bacu baha banuka kugira ngo babandanye bakoresha gacourage ni publicité batari mu kazi bari mu kazi hariho ikindi kintu nashaka kubariza nka ko turafite abatura benshi bari hanze y'igihugu ariko kugira usanga baba bashaka kurunka amahera kuri nkuko nyene ku mihoro est-ce birashobora kuda ko umuntu ari hanze ashaka kurunka amahera kuri Eco Cash birakunda cyane kuko kera byari bihari ndavyibuka abantu bagatransfer amahera direct ku makonti yabo ari hanze bayashaka kuri Eco Cash kuvuga yuko umuntu yifuje kurungika amahera ari hanze hariho ama platform acako agashiramwo ibiranga umukiriya ashaka kurungika amahera yarungitse ashika muri Eco Cash direct umuntu agace yatora hariho hose hamwegereye haba ku ma agence yacu cyangwa ku baja bari hafi ikindi naco mu gihugu cyose hariho poste tubabwire yuko ahantu hariho hose hari poste nta muntu wanyu wa Eco Cash azogira ikibazo baramwakira vyoroshe twari kuvuga ngo welcome back mugobo zumva mwari muhari nuko tutabimenye ago tugira abanywanyi ati welcome back muri Eco Cash zikora mu mahari kiri mufise mwo kongerako ku byo twavuze kugira ngo mungire magapiripiri naga n'umunyu Ocho twakongera ko hamagara abakiriya cyane kuza iko ni kuri kiniko ubuntu Rotire naho ibiciro biri hasi cyane ugereranyije n'ahandi hamagara abakiriya kuza cyane tukongera tugasaba Eco Cash gusubira kutudugiriza ingufu nkuko byahoze kera wahora usanga umuntu afite agatelefone kanditseko Econet rero yego ariko akoresha yego bashishaka byadeshe cyane kandi ushaka umubaha imitwe ababaye imitwe basubire kuzana twatuntu basubire mu bayibamo yego ndibaza yuko atahandi hantu bakiriya bazoja atari muri Eco Cash kwenda mbere agajambo nawe woshikiriza nukuri mwigitwe nyene abakiriya nibaza ku bwinshi tubateye depo tubarutirire ku buryo abushitse hose utidoga Eco Cash amafaranga yaronka cyane akajya gushaka kubika byoroshe
n'abakiriya bari bayitaye bayihebye bayisize hari pembeni byiza bugaruka ubu nibwo bimeze neza Eco Cash tubikora byihuse kandi komisiyo ni bo. Aha, ni iki tutababwiye. Muzoba ntimwamenye amakuru nta makuru twabahaye twarayabahaye. Mugabo kandi nibaza ko again aba agent mwese mutaraja muri Eco Cash muze kuko bizokoroha gose abaje bose baramaze kuja muri Eco Cash. Kurumva dusanga nabo nyine bababwira ati ushaka Eco Cash cyangwa ushaka ndonda afite Eco Cash bika amahera. Bagakoresha Eco Cash gusa kuko ugiye kubiraba niho munguka cyane. Ugiye kubiraba umwanya wacu akoresheje Eco Cash hariho akarusho ati gute ibiciro biri hasi cyane kandi naho ribiri n'akabonus kazakiyongera ku mwaje akabika kuntu akabikura ku biciro bitoyi ivyo rero biratuma amahera yo depanshije kuri rya yindi mihora akabanuka ikindi naco kubaje abavuze ngo tugume tuzana bishasha birahari amakomisiyo mu misi za bizogenda neza kandi hariho nakandi kantu turiko turabategura ka tombora ko baje abantu bose bazoba bariko barakira abakiriya hariho bishasha muri Eco Cash vuba cyane turabibabwiye ubandanye mudukurikirana mubwira n'abakiriya muzobona bishasha kenda mwire publicité namwebwe ego reka dushimira abantu badukurikiranye n'abantu bagiye bagotse muri Eco Cash ko nibaza ko bose bari bayirimwo ni juste kugaruka abantu mwese mugarutse welcome back abataraja muri Eco Cash mwese ko byoroshe n'umunsi umwe gusa ndaba kuja muri Eco Cash ni ibintu byoroshe mugabo kuba agent mushaka ama code ni c'est juste umunsi umwe hamukaba murose code hanyuma nabari hanze mwaturavye mwese ko byoroshe badazi mwari mubizi ko ushaka gushaka amafaranga kuri Eco Cash kurunka umuntu kudepoza amahera kuri Eco Cash ku muntu we no mu Burundi n'ubu ni mbona mubikora ko biriko birakora cyane gose ubwo mwari mufise buhave kubyara byatorewe nyishu nta kibazo na kimwe kigihari unye ubu no gukora kuri kwame tubashimire gose ko mwadukurikiranye mudufasha gushikana ubutumwa kure kugira ngo bimenye benshi baruta abantu baravye kiganiro naho utambuka ikiganiro rero ndabashimiye gose mwaduhaye ikiganiro no kuduha information ego mubandaye mutera imbere ego n'abadukurikiranye mugira ijoro ryo canke umunsi mwiza naho utaha Siren Vibes TV.